komeza gusemerera. Haleluya. Komeza gusemerera gushika Yesu agutabaye. Kuko hariho abantu benshi basenga hama babona batabonye inyishu bagacika intege bakabivamo. Ariko nkunda Yesu. Abona umutwaro baritima yafise, abona ukwizera afise, abona ko kuko Yesu erega arabona mu mitima yacu. Arabona ukwizera kwacu kugera. Arabona ko ibyo dusaba tubisaba dufise determination, tuvuga ngo uyu mwami arashoboye. Haleluya. Irika hari abantu basenga pour gusenga. Haleluya. Pour gusenga ariko akaba bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Turagushima Mana kandi turakuninahaza kuko uri Imana yacu kandi uri umuvyeyi wacu, uri umukiza wacu kandi uri umutabazi wacu, uri umwungere wacu uturagira ku murango no mwijoro kuko we ntusinzira ku bwacu. Natwe nk'abana bawe duhamagariwe kugushima no kuguhimbaza. Rero wakira amashimwe yacu adudubiza mu mitima yacu muri kino gitondo, ni naco kimaze tuzanye imbere yawe Mwami Imana cyo gukenguruka ko vyiza bitangaje udukorera uko bukeye nuko bwije. Urakoze rero Mana kwemeye kutwakirira amashimwe yacu, hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Tubisenze tuvyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Jambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo komeza gusemerera. Haleluya. Komeza gusemerera gushika Yesu agutabaye. Kuko hariho abantu benshi basenga hama babona batabonye inyishu bagacika intege bakabivamo. Ariko ijambo ry'Imana riratwemerera neza kubandanya dusemerera, kubandanya dusenga, tubwira Imana gushika iduhinduriye ibihe. Haleluya. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abibutse uhoraho ngo ntiturambigwe. Ntiturambigwe kandi ngo ntitukamureka anahema, ngo gushika hinduye Yerusalemu ishimwe mw'isi. Yerusalemu yawe nico kibazo usengera, ari umuryango wawe, ari igihugu, ari ico usengera cyose, niyo Yerusalemu yawe. Gushika ubonye Imana igize ikoze n'ikihinduye, ntucike intege ngo urambigwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Mariko gice ca 11, turasoma ku murongo wa 12 dushikane ku murongo wa turasoma muri Mariko igice 10 umurongo wa 46 dushikane ku murongo wa 52. Haravuga ngo Yesu ahumura impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bashikiye Yeriko. Akivana Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Barutimayo impumyi yasegereza yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, bayibwira bati, humura va hasi araguhamagaye. Nayo iti impuzu yayo ihaguruka vuba yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko ndagukorera iki? Iyo mpumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Acarahumuka amukurikira ku nzira. Amen. Iyi mpumyi Barutimayo yari yaravutse ari impumyi, kandi ngo bama bayizana ku nzira igasegerereza. Ariko umunsi umwe yumva amakuru. Haleluya. Yumva amakuru yande, yumva amakuru ya Yesu. Bamubwira yuko amugura ibimuga, ahumura impumyi, azura abapfuye. Barutimayo yumva arifuza by'ukuri nawe guhura n'uwo mwami. Haleluya. Arifuza guhura n'uwo muntu
ahumura impumyi, amugura ibimuga, asenda abadayimoni. Aravuga ati compa nanje tugahura, ndazi neza ko atonsiguko. Haleluya. Bantu b'Imana, iminsi yose kugira ngo ushobore kuva muri situation iyo ari yo yose cyangwa usengere n'ikindi kitari cyo cyose, icambere nuko nukubanza ukagira umutwaro. Haleluya. Kandi ukwizera kwawe ukakuduza, ukumva yuko ico kintu uri kurasengera utegerezwa kubona inyishu nziza. Kuko hariho n'abantu basenga ukabona nta kwizera bagira. Haleluya. Ukabona nta kwizera, akumva ariko arasenga mugabo no gupfa gusenga. Ariko umuntu afise ukwizera, naho ivy'amaso amwereka abona bisa nabi, kuko hari naho usenga uyu munsi noneho ukabona bije ari bibi gusumba uko vyari biri. Umuntu afise ukwizera ntakangwa n'ivyo. Haleluya. Ntakangwa n'ivyo, arizera yuko Imana ishobora guhindura ibintu. Hama ngo Barutimayo noneho agira Imana idasanzwe, ngo Yesu acaho yarari, bari bamuteretse ku nzira asegerereza. Yumva abantu bariko baravuga ko Yesu aciye ngaho, nawe aravuga ati uyu munsi, haleluya, uyu munsi nta ndengana, uyu munsi nteza kubona igitangaza cyane. Ngo aduze ukwizera muri we, hanyuma ngo arasemerera. Haleluya. Ngo arasemerera avuga ngo Yesu, Yesu umwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu baramuzibagiza ati ceceka, baramuzibagiza ati nuhore, ati nta soni. Umva babona ikintu cy'ikimuga kiraho, oya ati kiriko kiraderanje, bumva umenga kiriko kiraderanje, ariko we ntibamenya umubabaro afise mu mutima wiwe. Ntibamenya. Aravuga ati uko biri kose nta muntu numwe ashobora kumbuza gusemerera, nta muntu numwe ashobora. Uyu munsi ntegerezwa kubona igitangaza cyanje. Haleluya. Ngo arasubira arasemerera noneho ngo nijwi rirenga, aravuga ngo Yesu, Yesu umwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Haleluya. Haleluya. Ariko nkunda Yesu, abona umutwaro Barutimayo afise, abona ukwizera afise, abona ko kuko Yesu erega arabona mu mitima yacu, arabona ukwizera kwacu aho kugera, arabona ko ibyo dusaba tubisaba dufise determination, tuvuga ngo uyu mwami arashoboye. Haleluya. Irga hari abantu basenga pour gusenga. Haleluya. Pour gusenga, ariko akaba n'uwundi afise conviction ko umwami ashoboye byo Satani kimwe kimunanira. Haleluya. Ngo hanyuma ngo Yesu aravuga ngo mumpamagarire. Ntiyapfuye kuvuga ngo mumpamagarire gusa, nuko yabonye umutima wiwe, nuko yabonye ukwizera kuri muri we. Haleluya. Ngo hamara mubaza ngo urashaka ndagukorera iki? Barutimayo aravuga ati ndashaka ungirire umpumura amaso. Ati ndashaka ungirire neza umpumura amaso. Mwumvise ijambo Yesu yavuze. Haleluya. Mwumvise ijambo Yesu yavuze. Yavuze ngo ukwizera kwawe. Haleluya. Ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Ukwizera kwawe kugize iki? Kuragukijije. Kubera iki? Kubera yari yizeye. Murumva ikintu kimwe, Yesu arakorera ku kwizera kwacu cyane. Arakorera mu kwizera kwacu cyane. Hari umugore yaragwaye butinyanka, ngo hama ngo yari yarivuje, arivuza hirya no hino biranka. Yaragiye mu kizungu, imiti y'ikizungu, araja mu ikiwabo novuga ikirundi, ngo biranka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ubutunzi bwe bwari bwaramuhezeko. Urumva imyaka 12 uri muri ico kigeragezo. Ni kigeragezo kibabaza. Niyo umazemo indwi imwe gusa uba warushe. Uba warushe. Wibaze imyaka 12 uri kuratakaza amaraso. Kandi cyari kinababaje, hoho ntiwajya no mu bantu, wabuhumanye, ntiwegera abantu. Ibaze imyaka 12 udashobora kwegera abantu, kandi n'umubiri wawe uri kurababazwa. Ariko ngo umunsi umwe nawe yumva amakuru. Haleluya. Ngo yumva amakuru ya Yesu. Aravuga ati uko biri kose sinemerewe kuja mu bantu, ariko ngira ngende, anugupfa napfuye. Ati kandi uyu munsi
uyu munsi sinkenera nuko Yesu ankora kowe, sinkenera nuko ndaba mu maso, ariko jewe ndumva yuko ninakora ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa. Haleluya. Ninakora ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa, ndizera ko jewe nkira. Haleluya. Haleluya. Ngo hama ngo aragenda. Agenda nibaza ko yabanje kwinyegeza kuko bari bamuza, abantu bari bamuza. Nibaza ko yagenda yinyegeza. Hama arashika ngo aragenda akora ku buyonga bw'impuzu ziwe. Ngo hama Yesu arabaza, wariho umuntu ankozeko? Abigishwa bati none uri kuravuga ngo hariho abantu bagukozeko? Daba abantu bagushengereye ngo barisinze n'uwo muntu kugira n'uwo mudamu kugira ngo ashikire Yesu, nuko yagenda yifofira akagenda asitana kugira ngo ashobore kumushikira gusa akore ku buyonga bw'impuzu ziwe. Yesu arababwira atoya ati hariho abamvyiga, hariho abansita, ariko hariho uwunkozeko, nankoranye kwizera gukomeye. Haleluya. Erega hariho abantu birirwa baravyiga Yesu, birirwa baramusunika gusa ariko batamukorako. Haleluya. Badakora ku mutima wa Yesu. Yesu arashaka ko tuduza ukwizera ku buryo dukora ku mutima wiwe. Haleluya. Tutaza gusa tumusita ariko ashaka ko dukora ku mutima wiwe. Ati ndumva hari imbaraga zimvuyemo. Wa mugore n'ubwoba aravuga ati ni jewe. Yari afise ubwoba ko yarazi ko bacamutera amabuye. Yesu yamubwiye ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Murumva rero bantu b'Imana, kugira vy'ukuri dushobore kubona igitangaza cacu nuko tugira ukwizera. Haleluya. Nuko tugira ukwizera. Wisengere nisengere kugira ngo Imana idufashe. Tugira ukwizera kutanyiganyiga. Haleluya. Tugira ukwizera kutanyiganyiga, niho dushobora kugira iki? Niho dushobora kwakira ibitangaza byacu. Haleluya. Nta handi Imana ikorera. Kuko usomye n'abantu benshi Imana yagiye ikorera ibitangaza. By'ukuri yego hari abo Yesu sevra yagirira imbabazi akabatabara. Uravye nka wa muntu yari amaze imyaka 38 ku kidengeri, ntiyaranamuzi, mugabo Yesu yamugiriye imbabazi gusa. Amusanga haranamubaza, ntiyanamubwira n'ico ashaka, ahubwo yamubwiye ibibazo. Yamubwiye ati jewe regaye nta muntu mfise, singira uwunyinika muri aya mazi, abandi barabafise ariko je barantaye. Ariko kwera Yesu ari umutunzi w'imbabazi, amugirira neza, aramukiza. Rero abantu benshi umwami Yesu yakijije, benshi nukubera ukwizera kwabo. Haleluya. Rero natwe nk'abana b'Imana by'ukuri tugira ukwizera. Haleluya. Tugira ukwizera, tugira amaso abona kure. Ntiturabe ibisa nabi, ariko tumenye muri ibyo bisa nabi nyene hahishijwemwo ibyiza. Haleluya. Hahishijwemwo intahe zikomeye. Amen. Rero Imana yo mwijuru itugirire neza twese. Mana data rugira byose uri mwijuru, tuye kugushimira ubugira kandi mwami. Uri gitangaza kandi n'ivyo ukora bihora bidutangaza uko bukeye nuko bwije. Urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe biraturenga, biratunanira kuvuga, biratunanira kuko uri umwami mwiza, uri umwami adukunda, uri umwami atwitwararika, uri umwami atugwanira intambara, uri umwami mwiza. Rero Mana y'amahoro, ndasenze ngo ukwizera kwacu kuduge kukure kugira ngo twizere kw'ibyo wavuze n'ibyo wadusezeranije cyose uzobidukorera. Urakoze kuvyumvise, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.